Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ni umunezero ntangere gusubira guhura namwe inshuti bakunzi b'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu FPA amakuru mu Kirundi yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2021 yubakiye kuri izi ngingo nkuru. Abakutsa kivi bahora bakorera kuri Rwakarede basaba kurenganurwa bagasubizwa mu kazi ni mu gihe bavuga ko bari bamaze hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 bakora nk'abandi bakozi. Abarimyi barima ibigori mu ntara ya Gitega barababazwa no kubona umuti wo gutuza burundu indwara ifata ibigori amababi akabora utarigera uboneka ni mu gihe iyo ndwara imaze kwibonekeza kenshi muri ico gitegwa. Naye abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta muri Tanzania baratewe umutima uhagaze nuko bashobora gusubizwa mu Burundi ku nguvu ni mu gihe bari bafashwe bagapfungwa bahowe ko bacororera ibitungwa muri iyo kambi kandi vyarabujijwe mu nyuma bamaze kurekugwa ngo batwe ibipapuro bibaha uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Mukanya idonido sangikazi. Nongere ndabaramutse ndabaye nikaze duhere mu gisata c'ubutungane abacamanza bariko bafasha mwishigwa mu ngiro ry'imanza mu masenare y'intango mu ntara zitandukanye z'igihugu basaba bashimitse leta kubaronsa ku gihe uburyo bubagenewe kugira babashe kurangura ibikorwa barungitswemwo. Abo bacamanza bavuga ko bene amazu y'uburaro co kimwe n'ababunguruza bagiye ku mirimo bababangamiye kubera ko haheze ikiringo c'indwi batabariha. Iyi nkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza. Abacamanza bari mu gikorwa cyo gufasha gushira mu ngiro imanza mu masentare y'intango atandukanye bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira nk'uko umwe muri bo yavyiganiye radio RPA ku munsi umwe. Abo bacamanza bandikiwe amafaranga yo kubaho angana n'ibihumbi 36 ayo nayo bagaheza bakayahirihamwo uburaro n'ibifungurwa. Hambavu yayo nk'uko abandanya bivuga ngo baranahabwa amafaranga angana n'ibihumbi 35 yagenewe kwiyunguruza nk'uko isoko rya RPA muri abo bacamanza bimenyesha ngo ayo mafaranga bategerezwa kuyahabwa ku munsi ariko ubu bakaba bamaze ikiringo c'indwi yose atanime yabahawe ibiheza bikabateranya na banyi n'amahoteli bapanze eka mbere ubu ico gikorwa kikaba kitariko kigenda neza kubera ukubura uburyo bwo kwiyunguruza. Bene amahoteli amamoto cyangwa amamodoka bisharuka arabuze gukira nayo tumira urumva twafatwe ebyiri muga twasemera bakatubwira ngo byageze mu basigurire uko ayo mahera ngo bariko barayarondera bazose bakaboneka noneka ibyo usigurira umuntu ariko adandaza wewe ubone mu cyumba cy'umuntu ntumuha amahera hariho abandi bariko baranza barondera icyumba kandi batanga amahera kandi ni hoteli nawe afite icyakorera ayo mafaranga. Ikindi kiriko kirananiza abo bacamanza ni ikijanye no gufungura kuko ubu ngo bisigaye bibagora kuronka ico bashira ku munwa. Ibyo gufungura twaravyibanze kubera tutagira ikintu na kimwe twogura ibyo kurya ubu umuntu ashobora kurya rimwe ku munsi ni ukuri ibintu bariko baratubwira n'akamaramaza. Ivyo bibazo vyibonekeza hanini mu ntara zitatu kuri zine ijisho rya RPA ryashoboye gushikamwo arizo Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare hamwe na Rumonge. Intara igira kane ariyo Cibitoke isoko ryacu rimenyesha ko atakibazo na kimwe bafise kuko bobo baronswa ubwo buryo nk'uko vyategekanijwe. Muri kino gihe abo bacamanza basaba leta kubaronsa vyihuse ubwo buryo kandi ikazira tegura neza imigambi yayo igategekanya n'uburyo bwayigenewe kugira igikorwa kigende neza gutyo n'abikoresha boroherezwe. Mwomenya ko ico gikorwa cyo gufasha gushira mu ngiro imanza muri za sentare z'intango cyatanguye ku igenekerezo rya 20 Gitugutu kikazohera ku igenekerezo rya 20 Munyonyo uyu mwaka. Tukivuga ku bijanye n'imyidogo y'abakozi abakotsa kivi
baherutse kwirukanwa ku bitaro rw'akarede mu gisagara ca Bujumbura basaba gusubizwa mu kazi ngo kuko birukanywe hahonyanzwe amategeko. Ni mu gihe bari bahamaze hagati y'umwaka n'imyaka 3 bakora nk'abandi bakozi. Ido nido na Onesime Dushimagize. Abo bakozi bose hamwe bangana 73 bahora bakorera mu bisata bitandukanye by'ibitaro rw'akarede byo mu Kamenge. Uko ari 73 ntibinjiriye rimwe mu kazi. Bamwe muri bo bari bahamaze umwaka, abandi imyaka 2, abandi imyaka 3. Bahagaritswe mu kazi kuwa 30 ruheshi no mwaka, babwirwa ko batakibakeneye ngo ko hahawe akazi abandi bakozi. Ni mu gihe mu kwezi kwa mbere kuno mwaka hatunganije kuri ivyo bitaro igikorwa cyo gutanga akazi ku bakozi bashasha, ariko abo bari bahamaze igihe bakora nk'abakutsa kivi ntibemerewe gukora ikibazo mu bandi. Ivyo babona ko ari akarengane bakorewe nk'uko umwe muri abo bakozi ari kwiganira. Twebwe baraduhimirije yuko tudepoza n'ikete riko ngaha mu maserivise respective, twarabikoze tudepoza mu bandi. Icyatubabaje ntibigeze baduselektiona ngo tuje mu bakora n'ico kibazo. Twe tukaguma twibaza tukigira ngo kumbure baba bagomba kuduha twese twiba turakora ikibazo ko batadushize mu bakora ibibazo. Turarindira mu kwezi kwa kabiri tariki 1 niyo ababaye ropeni batangura akazi. Turarindira ko natwe baduha amayetre d'affectation turabura. Twaraguye mu gahundwe ko nitwe twari tuzi n'akazi nitwe twari tukamenyereye. Aho guhabwa makete abinjiza mu kazi ayo bita lettre d'affectation muri mu gifaransa ngo bagumye bigisha akazi abo bakozi bashasha ngo nako bari bakamenyereye. Icabatangaje kikanababaza cyane ngo nuko inyuma y'amezi 5 bashasha batanguye akazi baciye babona urwandiko rubirukana batahaho nyanzo amategeko y'akazi. Umwe muri abo bakozi arabisigura. Amakontra twasinyiraniye n'irya kete lettre d'affectation itubwira ko tuzokwirukanwa hahejeye kuba rufite, ariko muri ayo makete yose ntiyari yanditse kumwe, hariho abayafise atari yanditse ko na kimwe. Ako kantu kanyuma yuko bazohagarikwa nta kari kanditse kubera ko batatwirukanye batanguye akazi. Baciye twirukanwa haheze amezi 6 twigisha babandi bashasha. Maze amategeko ikavuga umukozi amaze ikiringo c'umwaka utamwirukanye aba yinjiye mu yindi kontra. Twebwe nimba twarabakuza kivi twari gukora amezi 6 hanyuma katwirukana twese y'umukazana abandi cyane akaguma aronuvera aho na mitende. Abo bakozi bemeza ko kubona ibitaro rw'akarede byagumye bakoresha harahera imyaka 3 yose ariko byari byabagomwe bagasaba gusubizwa mu kazi. Mu makuru yakurikiye tuzobabwira ingene abo bakozi bagiye barenganywa mu bitari bike muri ico gihe bari bamaze bakorera kuri ivyo bitaro n'ingene bagerageje kwitura ubutungane. Onesime Dushimagize tugukengurukire. Saho ku bitaro vya rw'akarede gusa havuga ibibazo vy'abakozi mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, naho ubuyobozi bukukira uwo muryango bumenyesha ko atamukozi n'umwe bwirukanye burenganije. Ubwo buyobozi bukaba bwishuye ku vyavuzwe n'abahoze bakorera uwo muryango ko hatakurikijwe amategeko mu kubakura mu kazi. Etienne Ndikuriyo avugira umuryango utabara imbabare Croix Rouge amenyesha ko abirukanywe vyavuye ku migambi bariko barakora ivyo bita projet yari yarangiye. Kubwiwe naho harabaca bitwara bari bakwiye gutahura ko ari ibintu bishika. Bwa mbere twagira tubanze tumenyeshe yuko abo muvuga yuko ari abakozi b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge batakiribo kuko akazi bari bafitaniye n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge kararangiye. Nkuko musanzwe mubizi abantu basanzwe bakora ku imigambi irahera hanyuma iheze bari basanzwe bayikorako hatabonetse kandi kazi ubwo nyene baca babanza gusezererwa. Hanyuma rero ico tumaze kubona nuko hari ingendo zibiri tebafata. Umugwi wa mbere hariho umugwi wakira yuko naho bigoye akazi karangiye kubera batahura yuko umugambi urangiye atawundi uhari bitoroshe kuca baronka akazi ubwo nyene, hanyuma bakagenda bakarindira canke bakabararondera akandi kazi. Hakaba rero n'abandi baheza bakabifata nk'uko umenga na karenganyo bagaca washaka bitwara imbere y'ubutungane. Rero nk'igihe bishitse akaboneka akazi hanyuma bigahurira nuko uyu canke uwundi afise ubushobozi, murumva wo karonswa ubwa mbere suyo abari karaburana kuko n'urubanza ntiro baruracibwa, baca babanza bakabandanya urubanza, hanyuma urubanza ruciwe gaheza
kugira ngo utabane bare kuri canke abo bahora abakozi bagaheza bakamenya ingene bifata no kuvuga rero yuko nibisanzwe yuko umugambo uhera kandi umugambo uheze si ikosa ry'umukoresha umugambo uheze si ikosa ry'umukozi bari bakwiye gutahura yuko ivyo bishika kandi ntibishika mu muryango utabane bare kuri ruje gusa ahandi hose hari imigambi iratangura hanyuma igahera abakozi bahora bayikorako hakaheza bagasezererwa nayo kubijanye n'umushoferi wo mu ntara ya Bubanza bivugwa ko yirukanywe mu gihe yari yagumye akorera uwo muryango akarenza n'amasaha y'akazi uwo avugira kwa Rouge yishuye ko atigeze aba umukozi wayo ahubwo ko yakora nk'umunyamuryango uretse ko bishika intara ikagomwa umwe mu banyamuryango ari nayo ica imwihembera n'ubu twumvirize Ndikuriyo Etienne avugira umuryango utabara imbabare kwa Rouge. Umushoferi muvuga nta masezerano y'akazi yari afitanye n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Mu bisanzwe umuryango utabara imbabare Croix Rouge ugizwe hakuru n'abanyamuryango. Abanyamuryango nabo bari mu mitumba yose igize igihugu c'u Burundi, baraheza bagakora kundwi kugira ngo batabare bafashe bantabonikora. Hanyuma ikiringo bakora ni hagati y'amasaha 2 n'amasaha 4 kundwi. Yamara mu gihe hari nk'umuntu intari canke yindi ikeneye dufatiye nko kw'ivyo by'umushoferi intara iraheze ikavuga iti reka uyu undamukoreshe umwanya mutoyi nk'umunyamuryango nyene hanyuma igihe arengeje ayo masaha hariho cyo twita indemnité baheza bakamuha. Igihe rero intari itakishoboye kumuha izo indemnité birumvikana yuko bacavuga bamubwira yuko yobandanya akora nk'umunyamuryango ku mutumba aherereyeko kifatanya n'abandi banyamuryango kugira ngo bashobore kubandanya bafasha abantu aho nikora. Aho rero naho nyene arashobora kubandanya bikora canke kabireka kuko kuba umunyamuryango biva gushaka kumwe ntawe bahadikiriza ngo n'ubu umunyamuryango. Nagomba gusubiramo yuko atamasezerano y'akazi n'umuryango utabana imbabare Croix Rouge uwo mushoferi yari afise arico gituma intara yamukoresha ibonye itagishobora kumuha ako gashiruka bute bavuze bati kugumiza ngaha kandi bidakunda yuko tubandanya tugufasha hanyuma acaragenda ntihagire abo bandanya bafata yuko kubera iki canke ikindi bavuga yuko boba bararenganijwe nk'uyu atari umukozi w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Ariko abakozi ba Croix Rouge bobo bemeza ko uwo mushoferi yakorewe uwo muryango ikiringo kirenga umwaka amasezerano yiwe yaraheze kuko yari yemerewe ayandi na Croix Rouge mbere akaba yarituye ubutungane ariko urubanza rukaba rutaracibwa. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye. Imyidogo ni myinshi mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi biturutse ku mafaranga y'umurengera bavuga ko bakaswe ni banki BCB ku mafaranga baronswa nk'ingurane bita Prébourse. Amakenga akaba ahagaze ahanini ko abo banyeshure batigeze basigurirwa igituma bakaswe ayo mafaranga byongeye ngo baravye n'ingene ayo mafaranga yatanzwe harimwo amanyanga. Dukurikire Josiane Muzaneza mwidonido. Kuri wa kane niho abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi batangura kuronswa ni banki BCB inguzanyo y'amafaranga bita Prébourse y'amezi 2 bari baheraniwe. Ariko rero abo banyeshure bidogera iyo banki BCB kuba yabakata amafaranga 10,000 ibiteye kubiri n'amasezerano bari bagiraniye. Umwe muri abo banyeshure aravyigana. Twatangajwe n'uko kuntu tashe ya mbere dutanguye kurongera muri BCB iyi tashe y'amezi 2 y'ibihumbi 120 umuntu yitwa ka adafite chambre amuha sandisi. BCB yoyo ihita ikironka clientele ku bayitibya yavuga yuko izokata amafaranga 200 ku kwezi kwa hariyo tenido konte izohora ikata ku kwezi ikavuga yuko izoshitanga ku mwitibya wese ikamuha kate sezame ku buntu kwacha duhara yuko ateza gukura ko 200 n'ibihumbi 2 bya mituweli kuko buri kwezi kuri mituweli batwagira ibihumbi twari kusha duteza kuronka ibihumbi 117 n'amajana 6. Ikindi abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi babona nk'amakenga ngo nuko ayo mafaranga ya Prébourse bayaherewe mu mashure aho umunyeshuri umwe yazaratera umukono imbere y'izina ryiwe ahejeje kuyahabwa mu gihe bategerezwa kuba baramaze kuronswa ikarata bita Sezame yo kuronkera ko ayo mafaranga. Ivyo rero bakabona ko ari ubusuma narijya batigeze basigurirwa n'igituma bakaswe ivyo bihumbi 10.
yaronka mu ntoki baraza mu ishuri bahamagara ishuri ryinjira batangura guhemba bari abapolisi ngaho imbere yacu n'umukozi wa BCD nyene gaca araharura sinya yuko uyatoye tubajije abaderege batubwiye dupfe kuba turatora nayo ibindi tuzobirekerama mu nyuma twari twidige yuko kubera tugiye muri BCD yuko ari ibintu bigiye kumera neza iyo tutuma tuguma muri polisi niho mbona byari gufinabanamitse indoho basiba mugabo ntibazitwara nkayo. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi basaba abayobozi b'ibanki BCB gutanga umuco kuri ayo mafaranga bataronkejwe bakongera bagasaba iyubahirizwa ry'amasezerano bagiraniye n'iyo banki. Josiane Muzaneza urakenuye tuve muri kaminuza y'u Burundi iri mu gisagara ca Bujumbura dusimbire mu ntara ya Gitega aho indwara ifata ibigori amababi akabora yasubiye kwibonekeza mu mirima imwe iri muri iyo ntara. Ibibabaza abarimyi ngo nuko iyo ndwara imaze igihe kinini ariko akaba atamuti uwo kuyituza burundu uraboneka. Nido na Aimable Nishimwe. Bamwe mu barimyi mu ntara ya Gitega bavuga ko batumva ingene aheze imyaka hafi 10 igitego c'ibigori gitewe n'indwara iva ku runyo rujya amababi matoto y'ikigori aherereye ahaca umweza. Bigenze uko ikigori nikiba kigikuze nigiheka ahubwo gica cuma. Ubu rero ibirima y'ibigori imwe yari kirina mitoto kuko ibigori ariho bigitangura kubagagwa iramaze gufatwa n'iyo ndwara y'urunyo. Abarimyi bakaba babuze ayo bakina nayo bamira kuko ta muti babona bari bukoresha. Nabo ibigori bikiri bito cyane ndetse bitaranagera kubagagwa eka ndetse nabo imirima yabo itarafatwa nibatekanye kuko baguma bibaza ko imirima yabo izohava yandukizwa niyo imaze gufatwa. Abo bari bidongera abafundi b'indimo kuko ngo imiti bababwira atacu babona ibafasha. Bamwe bahitamo gukoresha ubuhinga biyumviriye. Hakarorero hari abamijagira iminyota, abandi bakagerageza kunobesha intoke urwo runyo, abandi bagakoresha ikirorina, abandi bagashukamo ivu risanzwe n'ibindi. Ariko vyose ngo ni imfa gusa. Inkurikizi zikaba ari uko ngo umwimbu w'ibigori wabaye muke kuva aho iyo ngwara y'urunyo itereye igiterwa c'ibigori haraheze imyaka yababa 10. Abarimyi rero basaba ko abajejwe ivy'uburimyi bo baronderera umuti utuza burundu uwo runyo kugira ngo umwimbu w'ibigori ube mwinshi. Basaba kandi ko uwo muti woza uri ku giciro kibayabaye kugira ngo bose bashobore kuwugura. Ikindi basaba nuko umuti basanzwe bahabwa n'abafundi b'indimo wohindurwa vuba kuko ataco babonye wabamariye muri kahise. Ni mu gihe bavuga ko igiterwa c'ikigori kibafasha kuko bagifungurira igihe kirekire bakakijya umutsima bakagiteka bakacotsa ndetse bakanagishora kikabaha amafaranga bifashisha mu bindi. Aimable Nishimwe urakenuye tuve mu ntara ya Gitega tugarukiye mu ntara ya Cibitoke. Imyidogo ni myinshi ku bakoresha igitoro muri komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke nkuko hazi igihe havugwa ikena ryaco mu gihugu cose niyo kibonetse ku mastation akorera muri iyo ntara gihabwa abategetsi gusa. Eric Niyonzima. Abanyagihugu muri komine Rugombo bavuga ko bashigeshwe n'ubukene bw'igitoro. Isoko ryacu ngaho muri komine Rugombo rimenyesha ko ubwo bukene bw'igitoro bwatumye bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu haba mu miduga canke ku mapikipiki bahagarika akazi karika batunza n'imiryango yabo, bagatinya rero no kubandanya bakora mu gihe amatagisi yoyo aguma ari umurengera mw'ibarabara. Uyu numwe mu bunguruza abantu mu gisagara ca Rugombo. Rero ivyuma twaparikinze nk'abashoferi twabuze dukena tumira amamoto yahagaze bashire mw'ibarabara bakiba kwa kamatase kominale bakiba kwaka amasitationema bakakwaka ya bomamuru bakakwaka ngira ngo birenze ugacureba n'ibyo gitoro kirabuze none wewe mwene cyaje mpamvu cyo hatora kwiga twabonye kumenga nakabera bahinga. Iryo soko ryacu rivuga kandi ko niyo kibonetse kimara umwanya urumerumara kandi kigahabwa abategetsi gusa. Ubwo nyene igitoro cyamaze umwanya urumerumara mama ariya baca bazana amabido abandi babatumwe n'anaka babatumwe n'umutegetsi runaka ugasanga n'ikibazo ni ukuvuga bakizidura igitoro cyose nko mu isaha imwe cyari giheze. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo batera akamo leta kuraba ingene yotorera umuturama ikibazo c'ubukene bw'igitoro na rigiyo kibuze ubuzima buca busa n'ubuhagaze. Eric Niyonzima urakenuye mukanya dutandukire igisata c'impunzi.
Imiryango y'abarundi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania iheruka gufatirwa ibitungwa vyayo ifise amakenga ko ico gihugu gishobora no kubasubiza mu Burundi ku nguvu. Ni nyuma yaho bafunzwe bakarekurwa ariko bakakwa impapuro zabo z'impunzi. Idonido na Emile Nibasumba. Imiryango y'abarundi heruka kwakwa ibitungwa vyayo mu ikambi ya Nduta irenga 50 ku munsi wa gatatu niho iyo miryango yafatwa mu isakwa ryariko rigigwa n'igipolisi ca Tanzania ku mpunzi zifise ibitungwa. Ico gihe iyo miryango yakija gufungirwa muri district ya Kibondo hamwe n'ibitungwa vyayo. Ku wa gatanu niho yarekugwa ariko abagize iyo miryango baciye bakwa impapuro ndangampunzi. Bari basanzwe babitunze nabo babatse ivyo twita amafomu ikarata ndangampunzi, nayo ikaba ibaha uburenganzira bwo gutora ifungurwa canke ibindi bintu byose biba bigenewe n'impunzi. Rero muri kino gihe iyo karata ndangampunzi izo mpunzi zari zifise ivyo bitungwa nayo zifise. Iyo miryango ifise amakenga ko igihugu ca Tanzania coba gifise n'umugambi wo kubarungika mu Burundi ku nguvu. Ntawuzi yuko baba bagiye kubikorera ko kugira ngo bashire babandika mu mashini hanyuma bazoshire batahukanwa ku nguvu, kuko bavuga yuko abantu bari bagitunze ibitungwa boba baragararije itegeko rya leta. Izo karata ndangampunzi akaba arizo bari basanzwe batorera ko ibifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo. Ntitwashoboye kuronka abarongoye ikambi ya Nduta kugira ngo bagire ico babivuzeko. Emile Nibasumba nawe twukengurukire tukiraho nyene mu ikambi y'Induta duhereze aya makuru ku barundi bahungiye muri iyo kambi batewe umutima uhagaze n'ifata minenegwe y'igikorwa cyo kugwanya umugera wa COVID-19 gibonekeza aho Induta. Ivyo biruko mu gihe n'abakozi bishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF bahora bafasha muri ico gikorwa basa n'abariko barakuramwo akarenge. Iyi nkuru twayiteguriwe na Emmanuel Niyungi. Kubwa makuru dukura mu ikambi ya Nduta igisata cishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF cahora gikwirikirana ibijanye n'umugera wa corona haraheze igihe gihagaritse ibikorwa. Ibitanda byari byagenewe kwakira abagwayi hamwe n'ibindi bikoresho byose bijanye nako karanda byarakuwe mu kibanza cari categekanijwe. Ku by'isoko ryacu aho mwishirahamwe MSF bitegekanijwe ko n'abaganga bahora bafasha muri ico gikorwa bazosezererwa kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kuza kwa Kigarama. Ku bw'iryo soko nyene ivyo vyoba byatumwe nuko hari abategetsi ba Tanzania badahuza n'abarongo yishirahamwe MSF. Bamwe muri abo bategetsi ngo bavuga ko ikiza ca corona ari ingwara nk'izindi, ko rero atacihutirwa kirimwo. Ibintu bigoye bikiriko mu gihe n'ibisata bitahora vyemera kwakira abantu batambaye agapfukamunwa. Uyu munsi atamategeko yo kukambara kihari, agapfukamunwa kambara ubushatse. Mu bisanzwe rero nkuko amakuru ava mu ikambi ya Nduta abivuga, ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryo bari tarabwa ryiza muri iyo kambi. Amatati yo bashingiye ku nyungu za bamwe n'abandi. Ishirahamwe MSF mbere rikaba ririko riragabanya abakozi baryo kuva ku igenekerezo rya gatatu muri uko kwezi kwa Munyonyo. Impunzi rero zikabona ko arizo zishobora kugwa mu mporero, zifise ubwoba ko ako karanda ka corona gashobora kwivyukiranya maze kagasasika inganda. Tubamenyeshe ko ku bw'isoko ryacu mu ikambi ya Nduta hari hamaze kuboneka abantu 7 bagwaye umugera wa corona. Tukaba tutarashobora kuronka abarongoye ikambi ya Nduta cyo kimwe n'abaserukirishira hamwe MSF kugira ngo twumve ico boba babivugako. Urakoze Emmanuel Niyunge ko ni no kuri yo nkuru amakuru yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya ndwi Munyonyo mwaka 2021 agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje uruganda rwa FPA umwe wese kuco yakoze ndamukengurukiye. Mwakoze namwe mwafashije mu buhinga bw'ivyuma. Marie Ange irakoze twari duteramanye ndabikebanuye naho ubutaha.